Donald Trump agifata ubutegetsi akiri no myiyamamaza yavuze ati ubwoba babona yuko ati jewe ahubwo n'ibyanje ndahevye ndibuka rero nimaze igihe aza kugura Twitter izo ngingo zose agenda zifata mugabo ntitwibagire cyane ibyo yemereye abanyamerika. Uno munsi Trump ariko araja mu mezi 5 ari nje mu mezi 5 ku butegetsi. Ubushinwa bwaragize uko Amerika nayigira kuriya mugabo haca hagaruka kandi kibazo kwa Trump. Aho naho nk'ama indicateur nk'uko nka Warren Buffett ni umwe mu bakire batandatu ku isi bakomeye cyane mu mwaka uheze muri October yaragurishije imigabane yiwe yose yari afise ubunye yicaye kuri nka 300 miliyari de cash. Ubu tuvugana na Jeff Bezos aje nawe. Ubu tuvugana nyene uyu munsi nyene Jeff Bezos aje gurisha 5 miliyari za stock ya Amazon. Ukuvuga haratanguye kuza cyakintu cy'ubwoba no muri baba bizatunga bya bihanganga vuga ati ibintu Trump ariko yatujyamo namo nibiki. Kubera iki iyo bumvise Donald Trump bumva umukuru w'igihugu cya mbere cy'igihangano. Iyo bumvise Federal Reserve bumva banki nkuru y'ico gihugu. Abantu rero barashobora kwibaza bati ni gute umukuru w'ico gihugu ashobora kutumvikana n'abantu. Kugira abantu bashobore kubitahura nuko mwaramutse mwiriwe bivanye n'umunsi naherereye turi Metavision twivugira business tukavuga entrepreneuriat muri rusange. Metavision ni societe ikorera mu Burundi turabarundi dukora ibijanye no guhangira imigambi abantu bayibaha ufise amafaranga yavuze icyo yakoresha canke atumva neza uko ashobora kuyayobora araza ngaha tukaganira cyangwa tukamuha umugambi. Dufasha abantu gukreya imigambi yabo tugakora consultance twigisha abantu cyane abakiri bato kubaruka kwijukira gukoresha imbuga ngurukanabumenyi kuko ariho hantu honyine uno munsi hasigaye isoko rifunguye kandi ahantu ushobora kuronka amafaranga utakoresheje umutahe. Muri rusangi niyo Metavision aho uzoyumva turi kumwe turi batatu muri bamwe abagize staff ya Metavision. Iburyo bwanje hari Mr. John ashobora kwidondora. Ndabaramukije mwese amazina yanjye ni John benshi yanze kwa Dr. John yego ikaze mwese. Ubafu bwanje hari Shadow nawe nibaza ko batari bake basazwamutse. Hello everyone, Metavision na business abafana bahari meze neza. Nkuko tuvuga business dufise urubuga kuri Twitter witwa We Talk Business nkuko mubibona kuri background yacu societe ni Metavision muri rusange niho Metavision niho ivyo bintu vyose byubakiye niho byose byugariye kandi ngaha turi muri studio canke mu biro vya Metavision. Nkuko rero twivugira business muri rusange nkuko twivugira iterambere yo kurondera amafaranga n'uburyo isi itera imbere muri rusange. Turiko turaganira ku cerekeye ico twokwita isoko ry'imigabane muri rusange. Ni ibintu vyagiye biza kuva muri cyane ikintu yo kitarabaho ushobora kumenya ko kibaho mugabo iyo ucumvise ucumva kuko hariho uwakivuze canke uwakibonye imbere yawe. Mu 2019 twabonye igihuhusi gikomeye kuko muri benshi no batanguye kubimenya twabonye igihuhusi gikomeye cyane mu cerekeye mu isoko ry'imigabane muri Amerika no ku isi muri rusange bitewe n'ikiza ca corona 19 mu 2021 na 2022 na 2024 muri 2025 neza na neza dusubiriye kubona igihuhusi kandi mu vyerekeye ubutunzi bw'isi muri rusange bivanye n'umuzo wa president mushasha wa Amerika Donald Trump. Akirahira agitsinda gutora yaje twemerera yuko agiye ku making America great again. Ivyo yemereye abanyamerika harimo kugabanya amato y'amafaranga cyane ku bantu bafata mu mabanke, kugabanya ibiciro ku masoko no kuzibira cyane abimukira. Uno munsi ariko nyuma y'igihe gito ariko ubutegetsi tuza tubona imyigaragambyo y'abanyamerika. Sinzi ndiko ndibaza Donald Trump biriko bigenda gute iyo mushira ku site ya Prophet
bijya kuba yarabyemeye nk'umunyapolitiki ariko simbona yuko ari ngombwa yuko azobishikana ko abanyagihugu b'Amerika kuko jewe ndi umwe mu bantu bemera yuko Amerika ariho ubunararibonye ufise mugabo hariho n'ubundi bunararibonye Amerika ikenye kwa raporo yuko ashobora kuraba ibindi bihugu nka za China za Korea du Sud no hariho ubundi bunararibonye Amerika idafise donc soit ashobora kuzobigerako utibagiye n'Uburusiya ego n'Uburusiya se no gushira inyuma donc ashobora kuzobigerako nkuko ashobora kutazobigerako ego oya kugira uvuge yuko ashobora kubigerako canke ntabigereko ahubwo kubwanje kutangura kwibaza uti ni igiki cabitumye akora ibyo yakoze uno munsi tugaca tubona ingaruka z'ibyo yakoze so rero hajyanye baravuga bati nta kabona imvu siko ugiye kwanariza umuzi w'icabitumye uratahura neza igituma yabikoze n'icagamije kandi na resultat yimirije cyatse kuvuga iki Donald Trump agifata ubutegetsi akiri no myiyamamazo yavuze ati jewe I will make America great again nzogabanya amato directeur amato d'intérêt interest rate nongere ngabanye ntume hagabanuka to d'inflation reka manda vuge kuri iki kintu cya to d'intérêt uri kuravuga yiyemeje azokorera Amerika icambere uyu munsi bavuze ngo muri banki yuko uratera amafaranga muri banki uzoishura 25% bakabivuga uyu munsi haje hazo uwundi muntu mu myaka 3 cyangwa mu myaka ingaha akavuga nti bono irifo yuko duza ayo mato d'intérêt akaba 5% na uwundi akavuga nti ni 7%. Biraza kugora yuko aba investisseur abantu donc baza kwiyumva mu kugenda gutora amafaranga muri banki kubera iki baraza kuraba kuri 5% nahora ngerageza aya ma pourcentage hayatanga donc izo benefits ati mugabo kuko ziri set ni nyinshi donc izo ndwi ni nyinshi zo 7%. Ico rero ni imwe mu formule navuga nti yabaye kuri Biden aho twasanze amato d'intérêt donc mu mabanki yiyongereye. Donald Trump uracaza avuga yuko ahubwo nawe aje kugabanya ayo mato d'intérêt yongere asubire hasi agabanuka ariko aca kuri kosa rikomeye yo guca afata kumvira ko aza kugabanya amato d'intérêt mu mabanki ari interne mugabo akacaza kuduza amataxe ku mipaka y'ibintu byinjira muri Amerika. Okay, ivyo rero hano abantu bakwiye gutahura tudaboroti ni iki cabitumye aduza amataxe. Tudabori dusuri inyuma gato kugira abantu bashobore gutahura ingaruka z'uko amato d'intérêt ari hejuru canke ingaruka z'uko inflation iri hejuru. Iyo amato d'intérêt Dr. Gato ubaza ugasigurira bari bakurikirana iyo tuvuze ngo inflation ni okay. Inflation tudabora ugira abantu bagitahure ni gihe nk'ikintu muri 2019 wagura amadolari 3 no munsi ukabukigura amadolari 6 amajambo make niyo inflation mu yandi majambo y'ibiciro ku isoko yego ni iduga ry'ibiciro ku isoko no seulement ça ariho ariko ni mitakaza y'agaciro k'amafaranga. Ibyo rero ni ibintu biba ku isi yose atari iby'igihugu ikicana kiriye. Icyo ni cyambe rero iyo tuvuze to d'intérêt naho ni ya mato ni ya nyungu umuntu azoriha banki ku mafaranga yasabye ingurane. No munsi usabye miliyoni 5 muri banki bakabwira ati interest rate ni 5%, kuvuga uzokwishura iryo deni y'imiliyoni 5 ariko wongereko 5% urayo nimba ari ku mwaka canke ku kwezi bibana nuko mwabivugana. Rero Trump aravuga ati interest rate ziri hejuru hari ico bisiguye ku butunzi bw'igihugu. Bisigura yuko abantu muri ico gihugu abene igihugu ntibashobora kuja gusaba ingurane nkuko bavyifuza. Iyo badasabye ingurane nkuko bavyifuza imigambi iranguka n'amahera kaje muri circulation n'amafaranga donc baca banatinya kugenda gutora amafaranga muri banki ngo bagende kuyakoresha imigambi. Kuvuga hari imigambi ikireka kuba finance mu ijambo ryo exact. Imigambi rero iretse kuba finance nabyo nifise ingaruka baba entrepreneur bari kuja gusaba iyo ngurane kugira barangura imigambi
ntibasubira gutanga akazi n'akazi kaca kabura rero ibyo byose rero Trump yarabiravye aravuga ati ibi bintu kugira niyegereze imitima y'abanyamerika ashobore kuronka amajwi reka aba ari byo nshira imbere mu migambi yanje y'imene fatire muri zingorane nziza exact rero nguyo arafashe ubutegetsi aratowe byose birarangiye aca atanguza ikintu atanumwe yari yiteze ingwano mu by'ubutunzi ngizi ingingo za mbere avuga bati hari ibidandazwa byahora biva muri Amerika bija mu bindi bihugu ibyo niyo bigiye ibyo bindi bihugu biturisha amatagisi menshi ibyo bita amatarife menshi hakaba n'ibidandazwa biva mu bindi bihugu byinjira muri Amerika kandi muri Amerika dufise amafaranga menshi Amerika societe yacu ni societe ikonsoma cyane ariko kuri ibyo bidandazwa byinjira tugaca tubahisha amahera make Donald Trump rero aravuga ati pa question ifo yuko ndabihindura niko kuca atanguza intambara iyo ntambara nayo si yindi yaciye aduza iki y'amatarife ku bindi bihugu cyane cyane aviza igihugu cy'Ubushinwa rero iyo watatse igihugu cy'Ubushinwa si twatwara igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu cy'igihangange ibyo ngira ntawe utabizi rero amaze kwataka igihugu cy'Ubushinwa cyo kirihagarara kiravuga giti kutudugirije interest rate amatarife plutôt natwe tugira tuduze amatarife ku bidandazwa bya Amerika nayo iravuga uti kudugije kandi nanje ndadugije kandi mengo icyo gihe Amerika yacishira kuri 145%. Ubushinwa nabwo bavuga ati natwe sije twohahira ko mudugije kandi ngaduze kandi icyo gihe Ubushinwa menga baciye gushira kuri 164%. So byumvikana yuko ari intambara rero idapfa koroha kurangira gutyo mu gihe hatabaye ariko ugerageje kuraba Ubushinwa bwaragize uko Amerika nayigira kuriya mugabo hacagaruka kandi kibazo kwa Trump na Federal Reserve Fed ntibari ko barumvikana ni jambo rimwe Fed ni banki nkuru ya ni banki centrale donc kugeza uyu mwanya Trump ntiyumvikana na banki centrale ya Amerika ni president wa Amerika Trump ntari karumvikana na China nk'igihugu navuga yuko biri amparere mu by'ubutunzi kandi kubganje jewe nemeza yuko China kiri hejuru paraporo ya Amerika twaza kukigaruka eske iyi ngwano iraza guherera nimba tumvikana na banki ndibuka yuko mu bintu byatumye igihugu Amerika kwanza ni igihugu hunze gukunda n'umugabane hunze gukunda ingene wigwana ku kibazo burimo ndibuka yuko Fed ni cyo gihugu ni banki yabafashije gutora solution y'ikibazo bari bafite 2008 kandi uri kuragira kugeza ubushakashatsi bavuga yuko mu ma groupe akomakomeye yashoboye gukonvenka Fed kugira bijya ibibazo bari bafise babitorera inyishu Trump ashobora kuba yari muri iyo kundi abantu bari muri 2008 aba bantu ntiyari gaze ku ntwaro mugabo yari imwe muri force ariko arakoresha kugira John yaja ku ntwaro bazo bavuga nti wa muntu yadufasha gutora inyishu cya kibazo nitworeka kumuhamaje baraza kureka kumvikana eske niya system aza gukoresha kugira aze gushobora gukonvenka Fed bashobora ama kwari babiri baze gushobora gukonvenka na China ukiri ngaho nyene hari abantu kumbura badashobora kubitahura iyo bumvise Donald Trump bumva umukuru w'igihugu cy'igihugu cya mbere cy'igihangange iyo bumvise Federal Reserve bumva banki nkuru y'icyo gihugu abantu rero barashobora kwibaza bati ni gute umukuru w'icyo gihugu ashobora kutumvikana n'abandi kugira abantu bashobora kubitahura nuko ugiye kuraba ukuntu Amerika itunganije Federal Reserve isa nkaho ari ikigo cyigenga ukuntu kwaco kandi gikora kiri autonome najyari ari muri conference de presse utwara Federal Reserve baramubaje ati none ko mutare ko murumvikana Trump eske uramvizaje gutanga imihoho mu majambo ari clair yavuze atoya byumvikana rero yuko hari ububasha kanaka afise kandi president amufise rero kuko kutumvikana uti byahereye he dusubira inyuma gatonya twavuze ku byabaye muri 2019 igihe hatera COVID-19
igihe hatera covid-19 abantu abanyamerika barabugaraniye mu mazu ntibasubira ku buzi ni ukuvuga yuko badasubiye ku buzi ntibariko baraproduza kandi no gukonsoma urumva bica bibagora rero Federal Reserve ingingo yaciye ifata ingingo yo kumanura amato inyuma yo kumanura amato ikintu yaciye ikora yaciye itanguza ico bita quantitative easing mu majambo yose ubwo tutahure quantitative easing no buryo bwo gufyatura amafaranga mashasha out of nowhere kuvuga mu kirere bakavuga ati turafyonze kuri buto turaprintinze yandi mahera mashasha cyo rero niyo haci hatangura ibintu byo guha amafaranga kira munyamerika wese ari muhira akamuha mu mbara amadolari 1000 ukwezi atari karakora ivyo rero biri mu ngingo Federal Reserve yafashe ico gihe kugira bagwanye ico canke nyene babeho muri ico kiza mu buryo bumeze neza rero no munsi rero ikintu Trump ari karasaba Federal Reserve nuko yo manura amatodente kandi akagira nka bya bindi yagira muri 2019 ico ni Trump ari karagisaba Federal Reserve kandi akongera akanagira quantitative easing no kuvuga afyature ayandi mafaranga ivyo rero ibyo bintu rero utwara Federal Reserve mbere na equipe yiwe bavyitegereje babona yuko bishoboka kumanura todente ntibishoboka muri kino gihe kubera iki inflation iracari hejuru kugira ubitahure nyimba inflation ikiri hejuru nyimba baje gufyatura yandi mafaranga bakongera bakagabanura todente bisigura yuko azobagiye yandi mafaranga muri circulation adafise yavuye nta kintu bashoye kuma twakunda kubivuga nta kintu bagize muri economy y'u Burundi no kuvuga mu gihe rero inflation ikiri hejuru bazanye yandi mafaranga bisigura yuko inflation nta kundi nta wundi buryo kiguma iduga ibiciro bigacha biguma biduga ni ngorane bariko baragishira mu yindi no kuvuga rero muri ni ya terme bakoresha mu gifaransa ngo ni épée à double tranche no kuvuga ni imbuga itayamuga bukase ngahi bukatavantari no kuvuga ntibashobora kumanura todente kubera inflation ziracari hejuru ntibashobora rero kuguma bazire kuko nyene naho nyene urumva n'ibindi bibazo so nuko rero kutumvikana kwa habaye hagati ya Donald Trump na Federal Reserve mbere bigaragara nuko no munsi Trump ariko arashira ingufu kubwira ati wewe utwara Federal Reserve tanga imiho ari ikintu numvise muri ico kintu tugiye no kuvuga todentere ziri hejuru aba investisseurs ntibashobora kugenda gutora amafaranga muri banki kubera iki todentere iri hejuru ese ntumva yuko aba investisseurs bujye babirukanye muri Amerika bagiye handi ndibuka yuko muri 2020 abakora amaminage birukanwe muri Chine kubera ubushinwa buvuze nti muri ko muradukonsomera umuyaga nkuba mwinshi Amerika kivuga ni karibu tubahe ubungi donc mugabo urumva yuko ubu naho hagira haboneke iyindi kaya aba investisseurs bavuga nti twebwe turakese Amerika turagiye gukorera mu bindi bihugu kandi yabo bazungene bameze igihe umu investisseur ajya ahubwo baramufacilita ntibamushiraka ahubwo no kuvuga ntibamuremereza ahubwo baramworohereza mu bikorere bivanye n'igikorwa azanye tugiye gato Trump ari ku butegetsi ariko ariyamamaza ibintu yaravuze nyuma yo kushika ku butegetsi amadekre hafi na hafi ingingo ziremereye izo muri critique harimo amaradiyo harimo amashirahamwe y'abanyamerika muri Afrika n'ahandi no muri Amerika nyene izo ngingo zose zifata mugabo ntitwibagire cyane ibyo yemereye abanyamerika uno munsi Trump ariko araja mu mezi 5 ari nje mu mezi 5 ku butegetsi kuvuga mu kwa gatandatu arakwiza amezi 6 igice cy'umwaka ari ku butegetsi iyi ngwano iza gukora iki iza kumufasha iki ni iki aza kubo uno munsi ahagarara mu gihe n'abanyamerika bamwe bo mu bisata bitandukanye bariko batanguye kwiramanta bariko barumva yuko umengo ari karananirwa ico kintu jewe ndiko ndiyumvira ingwana ari karagwana ni kunyungu y'uwo cyane kunyungu ya Amerika ingwana rero Trump ari karagwana umuntu ashobora kuyibona gutandukanye
Trump agiye ku butegetsi yegereje abagwizatunga bakomeye harimo Elon Musk. Akakantu ndazogashika ko reka kitubwira kuko bizuhinjira mu bahanuzi bo bahafi yahashize umugwizatunga wa mbere ku isi. Yangwana ya Trump ije gusanga ize gusiga wa mugwizatunga wa mbere ku isi ari mu ruhombo rurenga ibice ngira ngo 40 kuduga kwijana y'imitahe yiwe. Uno munsi wewe apare yababe nyine bihugu bariko barumva ngo biriko biragenda neza nabo babaguzatunga bari mande y'uno munsi baza kuvuga gute kugira abantu bashobore kubitahura neza nuko kuva Trump agishika ku butegetsi kugeza hageze uno munsi abagwizatunga 10 ba mbere batakaje amafaranga yababa imiliyaridi z'amadolari. Byumvikana yuko imigabane cyangwa icyo twita stock market zakorotse kuva Trump ashyize ku butegetsi. Icyo rero cyabaye nk'ikintu abantu bose batari biteze. Mugabo birumvikana yuko ari yo reaction ari guciba kuko amaze gutanguza intambara iyo wavishije mu kintu reaction yawe ya mbere n'ugira nte ico kintu kigurisha ukibika ko amafaranga yagumiza hafi yawe. N'abantu benshi baragize ubwoba ko iyo ntambara c'ibyo yotuma canke ingaruka zoza nuko rero batangura kugurisha imigabane yabo mu bari bafise mu makampani atandukanye. Mugabo tutibagiye yuko mu maformire ibihangange bikunda gukoresha kugira bishobore kuronka amafaranga bikunda guteza ingwano kugira guteza ibibazo kugira byungukire muri ivyo bibazo nyene bakabikreya bobo bamaze gukreya na solution izo zo gukemura ivyo bibazo igihe abantu bazoba buzuranye ubwoba babona yuko ati jewe ahubwo n'ivyanje ndahevye. Ndibuka Elon Musk igihe aza kugura Twitter yabanjije no kuvuga nko kuyivuga nabi kuyicinyiza bihambaye hanyuma bukeye kabiri acayigura kandi bari bamubwiye yuko ashobora kuza kuyigura mu matriyari agera kuri 5 angahe acavuga mbere nabivuyemo jewe ngira niyigurire equipe ya football ya Manchester United. Mugabo kubera bamaze kumva yuko akatishije imitahe bacavuga ntibazana triyari 3 caravuga nti ashize ku meza acha abona abuze urubuga rwa X. Donc nibi jewe sinibaza urofete nguma ngaruka kuri iki kintu iyi ngwano barimo si inyungu ya Trump sinaguciye ngo yayiguze 20 billion 20 donc 20 none 40 billion bashobora kuba mu ni 40 yes. Donc bo sinibaza profeti yuko iyi atari ingwano iza guha inyungu Trump wenyine cyangwa Elon Musk wenyine ari mu gihe boza kugabanya ayo matodente biza kugira avantage America yose. Nibaza yuko umwanya n'umwanya baraza kumvikana na Fed Ubushinwa nabwo nyine yashobora kumvikana bivanye n'ingene iyo ngwano na nyine igomba bon ntaguciriyemo cyane kubera ko nibaza yuko isoko ry'imigabane muri Amerika rikorera mu cyane ariko sinibaza ko mu Bushinwa ho rikorera mu cyane hari kuba inyungu cyane ku baguzi atumwe muri Amerika cyangwa na Amerika muri rusange mu gihe isoko ry'imigabane ryo mu bindi bihugu bari muri concurrence n'ibyo bari bikorera amanuka kuko twari kuhava twibaza ati Donald Trump ni amafaranga aba baguzi atumwe bose bari kandi yibona abanyamafaranga bashobora kuba bari barakoze intambara kugira ngo isoko ry'imigabane mu bindi bihugu rimanuke hamwe n'abo baje kuinvestisa biranashoboka. Mugabo no munsi isoko ry'imigabane ryo muri Amerika rikorera amanuka ariko iryo mu Bushinwa rikorera tumbagira ibi bintu biza gusiga abaguzi atunga eske bazoguma bumvikana gushika ryari baraza gusupporta bino bintu iyo ugiye kuraba tudaborogiye abantu bashobora gutahura muri cycle ya stock market cyangwa isoko ry'imigabane hari imico ibiri hari icyo twita bull market hakaba n'icyo twita bear market. Bull market ni cya gihe isoko ry'imigabane riba ririko riratumbagira riduga cyane. Bear market naho ni cya gihe bya bihe isoko ry'imigabane bari ririko riramanuka. Rero hari haheze igihe kinini bull market ya nyuma yaheruka muri 2021 ya stock market. Rero hari haheze igihe turi muri bear market. Ikintu abantu bategeza kumenya ni iki nuko misi yose imbere yuko hatangura bull market yindi hama habico bitwa black swan event. Iyo black swan event rero iza nko guca intege abantu
bagatakariza icyizere ivyo bintu iryo soko kanaka komsa abantu bamaze gutakariza icyizere ntibaba bagisubiye ku investisa ni ukuvuga haba hariko investisa abantu twakwita ko batinze canke bamenyereye bazi ibyo bariko barakora bazi ibyo barimo nuko rero jewe sinkekeranye yuko kubona isoko rigeze aho riri no munsi sinkekeranye yuko yoba ari na Black Swan event gusa hariho ama indicateur amwe abantu batanguye kugira ubwo bavuga ati peut-être ashobora kuza recession aho naho nk'ama indicateur nk'uko nka Warren Buffett ni umwe mu bakire batandatu ku isi bakomeye cyane mu mwaka uheze muri October yaragurishije imigabane yiwe yose yari afise ubunye yicaye kuri nka 300 milliards de cash ubu tuvugana na Jeff Bezos aje nawe ubu tuvugana nyene uyu munsi nyene Jeff Bezos aje gurisha 5 milliards za stock ya Amazon ni kuvuga haratanguye kuza cya kintu cy'ubwoba no muri baba bizatunga bakomeye bya bihanganga vuga ati ibintu Trump ariko yatujyanamo n'ibiki kubera iki ntibabona aho biriko biraherera gusa haratanguye kuza amajwi amwe Trump avuga ati ndiko ndavugana na leta y'Ubushinwa bukaza akavuga ati ishwida arabesha ntigeze aduhamagara agasubira akavuga ati turiko turabiraba gusa niyo jo iri kirahaba gusa nabonye umenga ejo haheze Ubushinwa bwaremeye ati no munsi Trump turashobora kuyaga turashobora kuyaga tuvuze manuka gisoko cy'imigabane cyangwa induga gisoko cy'imigabane Trump ariko ariyamamaza ikintu cya mbere yavuze ko Amerika azogira kapitale ya cryptocurrency acavuga Bitcoin BTC Trump akivuga iryo jambo yari mu kintu twokwita sinzi ko twocita consolidation cyangwa ikindi kintu ariko yari amaze kuvuga ijambo twatanguye kubona isoko ry'imigabane cyangwa byerekeye cryptocurrency bihindura umuvuduko imbere y'uko arahira amaze kurahira Bitcoin yakoze effet kuva ku bihumbi 656 ikubita ku 103 ariko abahinga bakavuga ngo iyi ni burane iraheze abandi nabo toya ntiharagera harashari y'indefu no munsi tuza kubona Trump mu kurahira kwiwe yigaza acisha mu kanwa ijambo Bitcoin Trump Trump akishije hamamugano Bitcoin cyangwa ataricishaho abantu batabura yuko no munsi umuhungu wiwe yitwa Eric Trump niwe atwara ikigo cyitwa World Liberty Finance ico kigo ni kigo cy'umuryango wa Trump kijejwe takindi gishinzwe cyo kuinvestisa muri crypto abantu barashobora kuja kubiraba kuri internet cyitwa World Liberty Finance gitwarwa n'umuhungu wa Trump yitwa Eric Trump rero ko tako yabicije mu kanwa atabicishaho ico tuzi ni kimwe nuko yarakoze n'ikitwa conference ya Bitcoin amaze kuba president agikorera mu rugo iwe muri Mar-a-Lago aratumira abantu investisseurs bakomeye muri Bitcoin so rero ibinye bitwereka iki abantu benshi barakunze kuvuga bati Bitcoin gutya Bitcoin kuriya gusa ico tuzi ni kimwe igihugu ca mbere nk'igihugu gifise ama Bitcoin menshi ni leta zunze ubumwe za Amerika igihugu ca kabiri gifise ama Bitcoin menshi ni leta y'Ubushinwa aho nituvuze abarabu Arabia Saudite Uburusiya bwavuze ko bugomba gucrea crypto yabo jo bundi Salvador University so ikigo ni bitwereka ikintu kimwe ico kintu ibihugu by'ibihangange byose biriko birahurumbira bitwereka yuko somehow gifise ubushobozi kanaka bo batahura ariko abandi badatahura ndavuga babandi peut-être baba batabitahura ivyo rero bikatwereka yuko bigaca bitugarukana yuko kuva Trump agiye ku butegetsi ugiye kuraba nk'ama indice boursier canke ziriya za Nasdaq za S&P 500 kuva arahiye mu kwa mbere gushika uno munsi zarakorotse 40% 45 ugiye kuraba Tesla yarakorotse 40% za Nvidia company ya mbere muri intelligence artificial yarakorotse 40% ariko igitangaje nuko BTC Bitcoin yakorotse
uyu mwanya nibaza ni nkeya cyane avec no no tugiye turabye kuri low ya nyuma yashitse ko Yani. yabashitse nko muri 30 Yego. 3%. None nyimba stock market ya Tesla ya Tesla comme Elon Musk from Elon Musk canke Nvidia company mengo ya gatatu ku isi ikomeye company ubwayo ya gatatu ku isi ikomeye umva hatangura zijya za Google Amazon sinzi gusa icyo nzi cyo no kuri muri zine za mbere Nvidia igakoroka 40% ariko Bitcoin igakoroka 30%. Ibintu by'imboneka rimwe. So rero Trump kuba yarabivuze atabivuze gusa ikikwereka yuko ari investi muri BTC kandi izi banki zikomeye cyane ku isi duhereye nk'i Fed banki centrale ya Amerika tukaja kwizihiza JP Morgan n'amabanki akomeye kandi usanga arimo aba investisseurs bakomeye nazo ubwazo za investisseurs bikomeye muri bimwe mu migambi y'ibi bihugu bikomeye mu cyane cyane ko n'umugabane wacu wa Afrika usanga bifise icyo twakwita aba traders bavyo usanga batradera amabanki nka Fed canke nka za JP Morgan n'izindi kandi muri bimwe nagiye mbona bavuga yuko aba traders ari bamwe aya masoko aya mafaranga y'ibi bihugu usanga ari hejuru bavuga yuko ari aba trader ari mu bantu batuma amafaranga yabo atagira volatility iri hejuru cyane bituma amafaranga yabo usanga cyane cyane iwabo aguma umenya afise volatility iri constant ya uno munsi bo muri Amerika muri Nouvelle Zelande uko navuga nkaho usanga hari aba traders baba professionnel cyane bariko babayeho gutema kibazo canke ibi bibazo biko birabagira ko efe zimeze gute. Okay, ikintu bamenya nuko twavuze yuko marché ifise imice ibiri ariko hari n'undi muce bakunze kwibagira ariwo bita kangaroo market. Umva hariho bull market, bull ni icongereza ni inka y'imfizi, hama bear market ni urs, kubera ukuntu urs ngira sinzi ko nayivuga mu Kirundi, ariko hariho ni na cycle bita kangaroo. Kangaroo market ni cycle aho market ari ukudondika iradondika ikadondika. So rero aba traders kino kibazo kirabakora ko cyane kuko bikwereka yuko muri market haba hariho uncertainty, egi hari uncertainty muri market, abantu nyene barakunze kugira ante utaronka ama opportunity abereye. Kesho usanga hariko harakora analyse technique usanga yapfuye ikishwa na analyse fondamentale. Donc iyo bamwe bariko barose iriya news donc ari amakuru avuze ugasanga ntiyashoboye kugira ku bandi bica bituma market igenda uko abantu batavye cyangwa ugasanga ari amakuru nta kintu yashoboye kuza kwafecta mu isoko canke n'amakuru ugasanga avuye ahantu hari muri ivyo mu company bikomeye mugabo donc ugasanga ntiyabaye provoke n'ikintu kiri yanje birari aba mabanki nyine akomeye izi za Fed izi za JP Morgan izi za banki africaine za BAD niyo mabanki usanga ariko araza kuinvestisa cyane muri Afrika. Ibi bintu biriko biraba muri Amerika kucerekeye ku ma stock market yo muri Afrika hari efiza tugize icyambere wamenya nuko Trump igihe afashe ingingo yo gutanguza intambara y'ubutunzi cyangwa iyo twita y'amatarifu y'amatagisi ntiyayitanguje ku Bushinwa gusa, yayitanguje ku bihugu byose byo ku isi. No mu bihugu rero harimo n'ibihugu byo muri Afrika. Ni kuvuga amakampani producer muri Afrika agomba kujyana ibintu muri Amerika uretse yuko atari na menshi, naho nyene baragize ntibarabongereje amatagisi. Rero birumvikana neza yuko mu gihe Trump yongereje n'amatagisi ku Bushinwa kandi tukaba tuzi yuko Amerika ari kimwe mu bihugu bishorera cyane Ubushinwa, byerekana yuko abahora baproduza mu Bushinwa batagishoboye bijana kuri rya soko ryabo novuga nkuru ari yo isoko rya Amerika. Rero ico gihe aba investisseurs mu Bushinwa barahungabana, mu gihe
n'abaproducer muri Afrika nabo nyene kenshi bakunze kwiya provision mu Bushinwa nabo nyene urumva yuko d'une certaine manière cyangwa kumvi cyangwa iri yaruguru nabo bashobora guhungabana kuri iyo ntambara ya hagati ya Trump novuga n'isi. So rero amakonsekansi niyo burakamye nkunda kuraba ukuntu muri Amerika biba byifashe tuvuga iki kintu cy'ama stock market cyangwa cy'ama market stock exchange ndiko ndaraba ukuntu biba bimeze muri Amerika. Nkunda kwibaza cyane muri Afrika naho uko biba bimeze muri Afrika muri rusange mugabo ugiye kuraba ibihugu bimwe bya Afrika dufashe nka South Africa tugafata nka Nigeria tutagiye kure tukaja no muri East Africa tukaja nko muri Kenya kubera ngo muri East Africa Kenya ni igihugu tubona nka reference ku mafaranga ku gihugu gifite ifaranga y'agaciro muri East Africa. Nabo baramaze kuva igihe Trump ari ku butegetsi ni nyuma yaho munye mu mamazo gato twagiye tubona nabo baragize akabazo k'amafaranga muri Kenya muri Tanzania naho higi wacu mu Rwanda. Iki gihe kije nk'abantu b'abavisionnaire bo muri Afrika canke bo muri East Africa abantu baba iki kintu cyo basigira iki ikintu mwashobora kucyumvira mu kitandukanye ariko abantu bibuke yuko Trump amaze kuza tudabora ibihugu byinshi byo muri Afrika bibayeho hariho amafaranga bakura muri Amerika cyangwa Burayi si menshi bivanye ariko hariho igice runaka kiva muri Amerika. Rero Trump amaze kuza yarakuyeho ikigo cyitwa USAID aricyo cyahora kenshi gifasha ibihugu byo muri Afrika. So wumva rero yuko ayo mafaranga yahora ava muri ya USAID byanga bikunda araza kubura cyane hagira ingaruka ziba kuri Afrika kuri bihugu byo muri Afrika. Rero icyo ni cyambere. Cya kabiri abanyafrika kirashobora kutwigisha kiti reka twiteho kuntu twibeko cyane cyane abyumva kuko ntawo nziyo imiravyo izayitoroka bana nk'ubu iyo miravyo y'amatarifu ya Trump yaje abantu bose batayiteze. So rero nico kirashobora kuba ati reka abanyafrika batangure kwibako. Ikindi kintu jewe nize kuri iki kintu izi problem turiko turabona vyoba byaragize kwa Afrika sico